basi ndakwinginze uzongurira aga televiziyo nzoza ndagira iki nzoza basi ndarabira ko mu cumba kuko ngandagira irungu wa muhungu nyene kwa nawe nyene ni yaramaze imisi nyene wanyumva umugore watamwishimiye nawe nyene yatanguye kubona yuko ariko aramutereza ikibazo hehe mu rugo nyene yamwishuye nyene nabi ati je nta mafaranga afite muri kino gihe nzoraba ibihari raba ukuntu twogira iki wo musubirano ujye mushiki waramutse ngarambwe ati je yaramaze n'amezi 3 wowe nuko zikumwe ntarakumara utanguye kuvuga ngo agende esha buragumya canke nyemba ubona bikugoye mutware hariho ibigo barera ko bajya ba mama usanga babafakazi nk'ubu ushaka kumutwara muri ico kigo uramutwarayo basi fate yuko nyina nyoko wanyu mutashaka kubara mutwara muri ico kigo ariko mukaza muragira iki muramutangira amahera y'ukuntu baza baramwitaho je n'ukuri sinumva yuko twobana ngaha mu nzu ago nuko ndabira akari akazu kanyu kari hari hanze nkabanda kabamwo kuko hari gihe musore wawe yoza akagira iki ugasanga ntanyishimiye biraguteye ikibazo kuba je ndiko ndabanga ariko umpaye kajya akazu kanyu kari hanze kahora kabamwo umukozi je no kabamwo nta kibazo kandi n'amahoro buryo mugore wawe maragahita aramubwira ati jewe ngaha nta kibazo umusore wanje nturazi ko wabaye mu banyi myiza ndabizi neza ko nawe nyene atakibazo byari kumutera kuba twari kubana ngaha mu nzu ariko ko ubuhisemo kuba hariya reka ngere ndagutegurire naho nyene ntihagize iki yameze nabi buryo mugore arashima aramushimira cyane ariko aramubwira ati ndakwinginze ntuzokugere urondera canke wiyumvira kubwira abana banje ahagize iki ahomba naho numva nshaka kubibabwira ariko ndagusabye ntuzokugire iki ntuzogere ubabwira ko jewe ngize iki bahano abo ubona bakuze barageze guca muri ubwo buto bwawe ubona nawe we uri muto umva uzokura niwagira ubwo buntu so rero twige kugira iki tuge guca bugufi hama ikindi naco so morali ahari nuguhitamwo nabi ujyo muvyeyi yarashutswe n'abana biwe yatwaye donc ntihigeze yiyumvira neza kuntuzeya kuciyumviro ciwe yabona yuko ari abana biwe atakintu na kimwe bogira iki nta kintu nta nabi bomwipfuriza ariko abantu barahinduka umuntu ko wari umuzi ejo naho yoba umva ikintu kidahinduka bamaze kubwira ikintu kidahinduka ni Imana yonyene. Hello bakunzi wa Roy TV mumeze gute aho muherereye mumeze neza kuri mikro kumwe nande Natasha Oda behind the camera muri kumwe nande na Alfred hama uno munsi ni ku munsi wa kane muri cha kiganiro cyacu nyene dukunda citwa inkuru nyigisho ya indi mwama mukunda so no kwifuriza utarakora subscribe ko imisi yose yamiba ku munsi wa kane ntuzocikwe n'indi inkuru nyigisho hama nkongera kubipfuriza ukwezi kwiza mushishikare mutera imbere mu byanyu ukwezi kwimigisha ukwezi ku ibintu byiza turabifurije ibintu byiza amahoro gukomera mu mubiri wanyu amagara meza so okay twagiye rero ku inkuru yacu y'uno munsi ni inkuru y'umumama yarafise abana babiri uwo mumama abo bana biwe bagira iki baramuproposa kugira iki kugurisha inzu yiwe yahora bamwe abana biwe bose bari baragize iki bari barubatse ingo zabo umva mu kumubwira agurisha inzu yiwe baramubwira ati mama nitwokwemera yuko ugira iki wibana wenyene raba nta n'umuntu umwe ariko arakuraba ntitwomenya yuko wanagize n'ikibazo ngaha muhira rero wewe gurisha ino nzu yawe hama uzugira iki uze ubane natwe wa mu mama aravyumvira ko ariko uwo mama kubera yakunda abana biwe kandi yumva umenga abana biwe bashaka kugumana nawe vraiment byaramugoye kwankira abana biwe ati je ntunoyigurisha kanatsinda yuko yumvira ati abana banje babona yuko ndi umumama ameze nabi babona yuko iki niki babona yuko ntashaka kubana nabo wa mama aravyumvira ko karavuga ati nta kundi reka ngurisha inzu yanje ngira iki cyo kubana n'abana banje aho mama aragurisha inzu yiwe ariko umukobwa wiwe kubera yari umuhungu n'umukobwa umukobwa wiwe aramubwira ati mama jewe ikintu guma ndagusabe
wewe nitwimuka ngaha muri nonswe nta kintu na kimwe, nta bintu vyinshi shaka yuko wimukana, wewe iki ugira iki, wewe zana utuntu dukeya nyene nyimba ari impuzu zawe tugira iki tugende kubana. Nakujya mu mama yarababaye kubera ivyo bintu yarafise ni ibintu vyamuha memoire, donc vyamuha kwibuka ibintu nyene vya kera, vyamuha kumwibutsa utuntu nyene twishi nyene dutandukanye. Nyine yarumva babaye umukobwa wiwe ariko aratangura kumuha ama condition, urumva ngo ntuzane ibintu vyinshi biki nibiki. Byo mu mama naho ujya mukobwa wiwe yabimubwiye byaramwankiye kugira iki, kugenda adatwaye utuntu tumwe naho yamubwira ngo atware impuzu. Kanatsinda azi yuko ivyo bintu abantu nibaze kugura iyo nzu bazoca bagira iki, bazoca babiturira canke bakabidandaza. Donc ntivyari ibintu bimworoheye kuvuga ati inzu yanje yaremwe utuntu n'utundi, ari utuntu nyene nari inkunda nga muri no nzu twanyibutsa nka so wawe, kubera urumva ko yari umumama wenyine n'abana be babiri. Umva bisobanura yuko umugabo wiwe yari yagize iki, yari yarapfuye. So byo mukobwa ntiyanezerewe kubona mama wiwe n'ubundi atamwumviye aratwara ibintu nyene yarakeneye. Ego ntiyatwaye vyose, ariko mvuga ivyo yashaka ko mama we atwara iki, atwara impuzu gusa. Uwo mumama amaze gushika kuri uwo mukobwa wiwe, kuko uwo mumama yatanguye kuba kunde kurujya mukobwa wiwe ko yari umukobwa n'umuhungu. Amaze gushikayo atangura kubona umukobwa wiwe ntagize iki, nta munezererewe. Atangura kubona abwiye umukobwa wiwe, kuko bamushikirije mu cumba bawe, umukobwa yarafite icumba babashikirizamwe mama wiwe ko bamuhaye akumba nyene ka feke harimo nyene igitanda gisanzwe, ibintu bisanzwe bitari binasa n'ivyo yari yifitiye hehe muri irya nzu yiwe. Kugeza aho ujya mu mama hari utuntu tumwe yari yarazanye, arasaba umukobwa we wamuzanira akameza basiyo baradushira ko muri ico cumba. Ujya mukobwa wiwe then ntiyavyakira neza, yarafa nyene kuzana nyene vya nabi. Byo mama rero atangura kubona umugabo we ntagize iki, ntamunezererewe. Kanatsinda rero vyarunyuye aho umugabo wiwe ko ico gihe umukobwa wiwe azana nyina wiwe, umugabo wiwe siho yaraje. Umugabo wiwe amaze gushika mu rugo, wewe ntiyakunze nyine, ntiyanezirijwe yuko nyina w'uwo mukobwa ari iki aba mu rugo. Aratangura rero umugabo Kanatsinda yuko uwo mama yabonye yuko umukobwa wiwe atigeze amunezerererwa. Ibaze rero umugabo wiwe araje ntanezererewe presence yande ya nyina wiwe. Uwo mukobwa nawe atangura kumwereka yuko nyina wiwe ati mama, urabibona yuko ubwo musenyera urugo, urabona ko wewe ugomba utume jewe urugo rwanje rutaguma. Wa mukobwa ikintu yagize n'igiki, yaciye telefona nde musaza wiwe, aramutelefona mama we. Aho umvuga ni yarazi yuko mama we ari hari, amugara mu telefona aravuga ati ndagusavye nawe ngutore utunge nyoko wawe, cyagomba agoma nsenyera urugo. Umugabo wanje ntawe yakunze, kandi sindi ko nditegura kugira iki gusenyera urugo rwanje, ngo ni kubera ngo mama wanje ngo yaje kuba ngaha. Urumva wa mukobwa aragira iki, ararungika nyina kuri wa muhungu. Ntibigeze banamubaza urumva ngo mama ngo tugende iki. Umva abana biwe bagira iki, bamutwara iyo bashaka. Wa mukobwa amaze kurungika nyina kuri kwa musaza wiwe, nyina agiye kuba kwa musaza wiwe hoho, umugore w'umwana we w'uwo muhungu nyene wewe wamenga barazirana. Donc yapfuye gushika nawe nyene ntiyigeze amunezerererwa. Agize ngo basaragiye no kuraba TV, uwo mukazana wiwe ntiyigera anashaka yuko yoyikorako. Rumva afise telekomande yarayimwaka canke uwo mugore agiye mu gikoni, uwo mukazana wiwe akaca kivamo akaca soka akaja. Umva ntiyigeze amwiyumvamwo n'umunsi n'umwe. Uwo mumama atangura kumva umenga arakumiriwe n'umuntu. Umva TV ntibashaka uwo mugore, uwo mukazana we nashaka ko ayiraba, ntiyamwemera ko akora n'ikintu na kimwe. Kanatsinda naho umumama yamusaba ati ntekera akayi konyene, uwo mukazana wiwe yaridoga gushika naho umugabo we aza akavuga ati je mama warandambiye, mama warankoresha ibikorwa. Aho rero yabamubwiye amugirira iki, akayi gusa gasanzwe. Kugeza aho ujya mu mama yegera umusore we akamubwira ati mwana basi ndakwinginze uzongurira aga televiziyo
nzoza ndagira iki nzoza basi ndarabira ko mucumba kuko ngandagira irungu wa muhungu nyene kwa nawe nyene ni yaramaze imisi nyene wanyumva umugore watamwishimiye nawe nyene yatanguye kubona yuko ariko aramutereza ikibazo hehe mu rugo nyene yamwishuye nyene nabi ati je nta mafaranga afite muri kino gihe nzoraba ibihari wa muhungu wiwe aragira iki aca arigira uje mu mama yarababaye yaciye atangura kwicuza igituma yagize iki yagurishije inzu yiwe donc ni ibintu yabona yuko bitosubira inyuma ko inzu yiwe yoyigarukana ariko yaramaze kubona yuko yakoze icimviro yihuse basi umva yabonye yuko atakindi kintu yigeze akora mu buzima bwiwe yo kwicuza nko kugurisha inzu yiwe bivanye n'ubuzima yari yiteze kugenda kuba ko kubana biwe ahubwo bitigeze bikunda ariko ujya mu mama amaze kubona ukuntu abana biwe uwo muhungu wiwe ahubwo n'ukwezi ntigeze akumara aca telefona mushiki wiwe aramutelefona ati nukuri jewe mama nyoko wawe yananiye na jewe nukuri raba ukuntu twogira iki wo musubirano ujye mushiki waramutse ngarambwe ati je yaramaze n'amezi 3 wowe nukwezi kumwe ntarakumara utanguye kuvuga ngo agende esha buragumya canke nyimba ubona bikugoye mutware hariho ibigo barera ko bajya ba mama usanga babafakazi nk'ubu ushaka kumutwara muri ico kigo uramutwarayo basi fate yuko nyina nyoko wanyu mutashaka kubara mutwara muri ico kigo ariko mukaza muragira iki muramutangira amahera y'ukuntu baza baramwitaho uyo mboga amaze guha icimviro ujya muhungu ati we fumutwara hariya uzobura murira amahera ujya muhungu aramubwira ati je nije mfise amahera nta mafaranga mfise yo kugenda guta hariya ngo ngiye ngo kumurira ngo bamutware hariya kuko yabanda yafise nari kuyatanga akaba akantangira amahoro muki mu rugo rwacu ujya mu mama rero aho hose umuhungu yari karabivuga nyina wiwe yari karavyumva wa muvyeyi yaramaze umva yari yishwe n'agahinda ca yigira umugambi wo kugira iki wo kugenda kuraba ati sinogenda kuraba muri baba banyu banje nkaraba nkaba ndasaba indaro hariya ko kanatsinda ko ntigeze mbana nabo nabi wa mugore aragira iki ntigeze anasezera n'umuntu n'umwe arafata urugendo aragenda ujya mugore ikintu ca mbere agishikayo yaratangaye kubona aho hantu yaba umuji waragize iki warahindutse yasanze harabaye iterambere hantu hiwe dufate barubatse nk'ama etage donc aho hantu ukuntu yavuyeho hameze siko yahasanze wa mugore ikintu caje namarira kubona ko yagize iciyumviro kibi yabona umenga ari iterambere yo rishika akiba hajya nawe nyene ryari kumushikirako akandi akagira umunezero yuko naho bitigeze bigenda neza finally basi hanyuma agize iki abonye basi aho yigeze aba naho muri baba banyi bibo babandi yavuga ati ndagiye kubaraba basi mfume nsaba y'indaro kanatsinda ko tutigeze tubana nabi ujya mugore yavuga ati ntigeze nahamenya bivanye n'iterambere ryari rimaze kuba aho hantu ariko akiriko arazazanirwa yimvira ati none ho bari hehe aza yumva uwo mugore yitwa Margarita aramuhamagaye ati Margarita ni sawa umeze neza donc kanatsinda ko ari we yaragiye kugira iki kurondera aho hantu aramubwira ati ni sawa umeze neza donc no Margarita yarabona yuko umugenzi we atagize iki atameze neza ikintu ca mbere yagize iki yaramutahanye abanza muha agakawa kanatsinda ko ariko yaranakumbuye nyene kameze neza ko uwo mugenzi we yarabona yuko atagize iki atameze neza aramureka araruhuka maze kubona yuko yaruhutse niho kumubaza ati none ibintu bimeze gute iki niki aragenda aramwiganira ukuntu ibintu vyagenze ujya mugore aramubwira ati nta nakimye wowe naho twobana ngaha aje nta kibazo tubana n'umuhungu wanje nawe nyene si hari woba ngaha nta kibazo ariko ujya mugore kubera yari yarahahamutse yabona umenga umwe yemeye wundi yateragira iki yari kwanka
je n'ukuri sinumva yuko twobana ngaha mu nzu ahubwo nuko ndabira akariya kazu kanyu kari hariya hanze nkaba ndakabamwo kuko hari igihe umusore wawe yoza akagira iki ugasanga ntanyishimiye biraguteye ikibazo kuba je ndiko ndabanga ariko umpaye kajya kazu kanyu kari hanze kahora kabamwo umukozi je no kabamwo nta kibazo kandi n'amahoro. Buryo umugore wa Margarita aramubwira ati jewe ngaha nta kibazo umusore wanje nturazi ko wabaye mu banyi myiza ndabizi neza ko nawe nyene atakibazo byari kumutera kuba twari kubana ngaha mu nzu ariko ko ubuhisemo kuba hariya reka ngere ndagutegurire naho nyene ntihagize iki yameze nabi. Buryo umugore arashima aramushimira cyane ariko aramubwira ati ndakwinginze ntuzokugere urondera canke wiyumvira kubwira abana banje ahagize iki ahomba naho numva nshaka kubibabwira ariko ndagusabye ntuzokugire iki ntuzogere ubabwira ko jewe ngize iki bahano. Haheze igihe wa mugore ariko burya Margarita ariko arimvira none ko umugore ari ngaha abana bakaba batari ngaha hari haheze dufate nk'amezi nkane babana uwo mugore yaratanguye ubuzima bwiwe bushasha yimereye neza naho yakumbura abana biwe umva nyene yarababara akarira ko yarakumbuye abana biwe ariko nubundi ntivyari gukunda ko yaramaze kubona abana biwe yuko batanamwitayeho yarahisemo kugira iki kubandanya ubuzima bwiwe. Wa mugore Margarita arimvira ati reka telefone abana biwe basi ndabamenyeshe yuko nibareke guhangayika nibazogire ngo mama wawe yaragize ikibazo bamenye yuko mama wiwe ari je tubana. Buryo mugore aratelefona arabaramutsa ni sawa umeze neza wa mugore yatelefone wa mukobwa wiwe ngati ni sawa hamani kubamenyesha yuko mama wanyu ari twage tubana iki niki. Uriya mukobwa uryo mugore Margarita yaratanganyisha umukobwa wiwe yamubwiye mubwira ati ahubwo uwo mama wacu nta bwenge afise haheze iminsi ibiri yose tumurondera tutamuronka n'amahera yacu twataye kwiga ategeza tubwira yuko agiye tubimenye yuko yagiye tuye gutakaza amahera yacu yo kugira iki yo kumurondeza mu bapolisi. Buryo mugore Margarita yarumiwe bivanye n'inyishu yaronse kubana buwo ujya mugenzi biwe kubera yuko ntavyo yari yiteze haheze amezi ane. Ikintu camutangaje no kuba ajya amezi yose ane yaraheze hari umva mu mezi ane yaraheze akaba ariho bagitangura kurondera nyina wumva nta misi n'ibiri yari yeze batanguye kumurondeza bavuga ati reka basi turondere urya mukecuru kumve basi ko yoba yarapfuye canke vyaragenze gute kandi akumva yuko bari bababajwe no kuba bariko baratangura gutanga ngo bari bataye amahera yabo kurondera urya mukecuru ngo iyo bibamenyesha yuko yagiye bakabimenya bari kumureka akagenda akarengo ntawe aragize iki ntawe aramukeneye. Uryo mugore rero uwo Margarita yari kariganira urya mama wabajya abana babiri akaramubwira ati jewe narigeze kugerageza basi ndabamenyesha yuko uri ngaha kugira nibahangayika ariko inyishu naronse yatumye mpora sinigeze ndanashaka kubikubwira kuko nabona yuko bimereye neza atakintu ushaka kuguteramwo stress ndakubwira ngo abana biwawe bameze gutya. Uryo mugore aramubwira ati jewe sintangaye kuko abana banje ukuntu nari ndabiteze ukuntu nari nzi yuko ibintu bizogenda siko nabisanze rero kuba barakwishyuye nyinshi warakoze kubitabimbwira kuko nari kugira agahinda karengeje ariko ubu nari yakiriye ubu naratanguye ubuzima bwanje bwiza. Margarita kanasi ndakubona abantu batari bamaranye batari basumbana nk'imyaka n'ibiri bari abantu bakuze bose byo museri wiwe yaraje aranezerwa kubona uryo muvyeyi wiwe uryo mubanyi babana donc ntivyigeze bimutera ikibazo na kimwe. Margarita ubuzima bwiwe bandanye ko nyene then sari yacu ya Margarita yaheze gute kaba yaciherera ngaho. So ikintu novuga nuko haso murare ihari ningi donc ni zibiri zitandukanye nuko nabo ubona bakuze barageze guca muri ubwo buto bwawe ubona nawe we uri muto umva uzokura niwagirirwa ubwo buntu. So rero twige kugira iki tuge guca bugufi hama ikindi naco haso murari ihari uguhitamwo nabi uryo muvyeyi
yarashutswe n'abana biwe yatwaye donc ntihigeze yiyumvira neza ku kuntuzeya ku ciyumviro ciwe yabona yuko ari abana biwe atakintu na kimwe bogira iki nta kintu nta nabi bomwipfuriza ariko abantu barahinduka umuntu ko wari umuzi ejo naho yoba umva ikintu kidahinduka bamaze kubwira ikintu kidahinduka ni Imana yonyene rero twige kugira iki tugiye kuba tugiye kwiyumvira cyane ku myanzuro tugomba dufate kuko hari imyanzuro imwe dukora mu buzima bwacu ubuzima ntibuduha amahirwe ya kabiri yo kugira iki yo gukosora uri kurumva ubuzima uwo mama yabayemwo bamuzembagiza abana biwe bari bamaze ntibanamubaza bo beriyumvira tumutwareye ariko kubera yagize iki yahisemwe nabi ku buryo yiyumvira ati je n'ukuri icoma nkasubiramwo inyuma nari kumenya ukuntu ngira iki uko mpitamwo so rero twige kugira iki guhitamwo neza hama ikindi naco nuko Tasha Odara bakunda yari inkuru nyigisho yacu y'uno munsi twitonde kuko nawewe uri muto uzokura kandi ivyo ukora uno munsi nawe nyene bizogira iki bizogukurikirana kandi sinibaza yuko abana babo hari ubuzima bwabo nuko ntazi neza ukuntu bwabandanyije ariko urumva yuko atamugisha burimwo barahenze mama wabo kugira batwara amafaranga ngo bagiye kumutunga ariko byari ivyiyumviro by'iwabo so rero abantu barahinduka umva dutekereze neza umuntu aje kuguhanuza aje kukubwira iki uciyumvirire ko neza uvuga ati none iki ko we yakimpanuje kuri we ni sawa je ku buzima bwanje kimeze gute so rero commentaire kuri wewe uri kurahanura abana bameze gutya abana donc abantu babona yuko ubuzima ibihe byose ibintu bidahinduka babona yuko nyimba bakiri mu bujene bobo ntibazosaza abana babo ntibazobibagirira musuye kandi muhanure kuri bajya abantu bakora imyanzuro bihuse umuntu araje kukugisha imyanzuro we ntuzi target yiwe ntuzi impamvu we yaje kuguhanuza ico kintu rero no wabwira ati mwitonde ku bintu abantu bagira iki babahakwe imyanzuro so commentaire zanyu ziraduha intege cyane umva biratuma bitwereka yuko turi kumwe yo mukoze commentaire biraduha intege zo kuvuga ati twakoze uku ejo tuzokora cyane birushirije so mukora partage ku muntu yafashijwe n'ino nkuru nyigisho ahe no ku bandi babironke like mukomushe ku muntu ataragera na subscribe ayikore kuko hari izindi nkuru nyigisho nyinshi ziriko ziraza kanatiza yuko umukunzi wanyu Tasha Oda ashishikara abitaho kugira mushishikare myiga tubamenyesha donc ubuzima bwanyu bushishikara bugira iki bugira umunezero mu kwiga no gutahura so ndabakunda cyane mugire ibihe byiza mu banyu no mu byanyu ndabakunda cyane ciao ciao NYIGISHO